iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye iyo bariko baravugwa mu gisata c'ubutungane, umutekano, agateka kaziramuntu ndetse n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Ndagwaye kaze rero aho udukurikirana uherereye mubana natwe muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherereye mu bihugu vy'akarere ka Afurika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye, gusa cane cane tukaza kugaruka ku ifungwa rya benshi mu bihangange vyahoze bikomeye ku rugamba rwa CNDD-FDD ndetse mbere bakanazezwa amabanga ahambaye kuva uyu mugambwe ushize ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005, aho ikiringo ca mbere catwawe na Petero Nkurunziza, ica kabiri ndetse n'ica gatatu. Kuri ubu hakaba hatawe Perezida Varisito Ndayishimiye. Kuva rero bavuye ku rugamba gushika uno munsi, ni benshi mu banywanyi bari bakomeye b'uyu mugambwe bagiye bapfungwa, aho bikaba vyaratanguriye ku wahoze yarongoye uyu mugambwe ari we Hussein Rajabu, bikabandaniza no ku bandi benshi batandukanye, ndetse hakaba harimwo n'abagiye bicwa, harimwo nka General Adolphe Nshimirimana n'abandi batandukanye. Ifungwa rero rya bamwe mu bamye bakomeye mu rugamba rwa CNDD-FDD ryagiye ryibonekeza cane cane mu gihe hari imirije kuba ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse no mu kiringo ca gatatu vyagiye biraba, ndetse no kuri ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye navyo vyaragaragaye, aho uwari igihangange gikomeye cane mu butegetsi arigwe General Alain Guillaume Bunyoni nawe yinjijwe ibohero hamwe n'abandi batandukanye tutodondora ngaha. Kuri ubu rero inkuru iriko iravugwa niyo gutabariza Koloneli Muporo. Uyu tubibutse ko kwigenekerezo ya 22 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 yasohowe mu mpimba ajanwa mu iperereza, ubuzima bwiwe bukaba bushobora kubangamirwa cane. Uyu Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo akaba ari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi, yahagaritswe muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2015. Nkuko nabivuze, uyu nawe ari mu bahoze bajejwe amabanga ahambaye mu gisirikare, kuko n'ifatwa ryiwe yafatiwe ku biro bikuru vy'igisirikare Bujumbura, acajanwa mu iperereza, aho yamaze amezi atari make apfungiwe hatazwi. Bivugwa ko ico gihe yabohewe mu kazu ka sugumwe, yongera arahohoterwa bikomeye. Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo yahavuye ajanwa mu ibohero rikuru rya Gitega, mu nyuma ashirwa imbere y'ubutungane, yagezwa ko ahungabanya umutekano w'igihugu. Muri Rusama rero umwaka w'ibihumbi 2023, inyuma y'imyaka hafi ndwi mu ibohero rya Gitega, Koloneli Muporo yarazanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ico gihe yazize ko yiyemirije igandagurwa ry'umunyororo Leonidas Ngendanzi yicishijwe amahiri yakubiswe ku igenekerezo ya 14 Rusama umwaka w'ibihumbi 2023 n'uwari igihangange mu ibohero rya Gitega Japhet Atibu. Uyu Muporo ntiyashobora kwihanganira ko umunyororo yicwa n'uwundi munyororo hanyuma bikijana, aho guhana Japhet Atibu rero Muporo na bagenzi be 30 baciye bimurirwa mu yandi mabohero, harimwo n'ibohero rikuru rya Mpimba aho Muporo yajanywe. Ku mugoroba rero w'igenekerezo ya 22 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024, Koloneli Muporo uyu yajanywe nk'unyurujwe n'iperereza. Kuri uwo mugoroba Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo yasohoye ibohero, acashikirizwa abakozi b'iperereza. Abakozi bo mu ibohero rikuru rya Mpimba bakaba baratubwiye ko bari batewe umutima uhagaze n'ivyo vyari bihejeje gushika, bagatinya ko ashobora gusubira kuborezwa igufa. Abo bakozi bo mu ibohero bo bakavuga ko barengerwa n'ibintu iperereza rikora, kubera riguma riza gutora abanyororo, bamwe bakamara amezi n'amezi mu iperereza. Bagize bati umunyororo ari mu Mpimba abari mu minwe ya parike, SNL ifise igikorwa ca OPG, ntivyumvikana n'ingene umuntu yokurwa kwa procureur agasubizwa kwa OPG. Ikibabaje kurusha nuko kenshi binakorwa ata n'uruhusha rwa procureur rwerekanywe. Uti nka Muporo ibintu bimwerekeye vyategezwa kuva kwa procureur general, kubera afise privilege de juridiction akura ku ipete ryiwe. Ntituzi neza ikibanza Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo ajanywemwo, ariko twibaza ko ari mu iperereza nk'uko bimaze iminsi bigendera abandi banyororo batari bake.
uyu muporo rero nk'uko natanguye mbivuga kuri bamwe batanga urugamba muri CNDD-FDD kandi bamye bakomeye no mu rugamba rwabo. Uyu Colonel Leonidas Hatungimana batazira muporo nawe n'umwe mu rwaruka rwatanguje umuhari FDD mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane mu Kamenge. Uyu yamye ari umuntu yanga akarenganyo kuko inyuma y'imyaka yamaze ku rugamba rwa CNDD-FDD ndetse yinjiye no mu gisirikare cy'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 rero iri mu ntwazangabo zahoze muri CNDD-FDD zitashigikiye Petero Nkurunziza mu ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro. Abamuzi bakemeza ko muporo atigeze ashigikira amanyanga iyo yazanana yose, ngo ni navyo vyatumye aremetanizwa mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarashizwe mu mvuto kugeza ubu. Ngimana rero y'intwari y'u Burundi muri ibi vyago asubijwemwo n'iperereza. Dusavye kandi General Major Ildefonse Habarurema arongoye SNL ko urwego rwiwe rutosubira kuboreza igufi intwari bahoranye ku rugamba. Kurya yanse akarenganyo kera akaja ku rugamba niko n'ubu badakwiriye kumwica nabi mu karenganyo. Colonel Leonidas Hatungimana rero inyuma yo gufatwa yiwe hari undi munyororo nawe yasohowe ibohero mu mpimba cajanwa mu iperereza aho hari kugenekereza 2023 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024. Uwo munyororo akaba yitwa Richard Ndayishimiye. Abakozi b'iperereza ngo barinjiye mu ibohero baramusaka, ntaco bamusanganye ariko baca baramujana. Bamwe bakavuga ko yahowe ko yahora aganira kenshi na Colonel Leonidas Hatungimana batazira muporo, nawe yari yajanywe iryo joro ryaribanjirije. Richard Ndayishimiye akaba avuka muri komine Mukike yo mu ntara ya Bujumbura rurare, amaze imyaka 4 mu munyororo ku mvo za politike. Mu makuru dufise nuko abakozi iperereza bagishika mu ibohero rikuru rya Gitega bari bafise intumbero zibiri. Ya mbere kwari ugufata uwo yaratanze amakuru ajanye n'ingene Colonel Muporo yasohoye ibohero rikuru rya Mpimba akajanwa mu iperereza nkuko vyari vyavuzwe. Ico cyabafyuye kuko amakuru ahora ava mu bakozi b'ibohero, abapolisi bacunga ibohero no muri bamwe mu bakozi b'iperereza. Intumbero ya kabiri rero yari yo gufata telefone ya Colonel Muporo, ico naco carabananiye. Ni mu gihe benshi mu bakurikirana ivy'amategeko kandi banazi ingene amategeko akurikizwamwo bavuga ko ibi bintu binyuranye n'amategeko. Abapfungiye mu ibohero rya Mpimba baba bari mu minwe ya parike canke mu minwe y'ubushikiranganje bw'ubutungane. Rero ngo bikaba bitumvikana ingene basubizwa kwa OPG muri documentation. Ngo kandi kenshi abasubijwe muri documentation barabarizwa igufa kugira babemeze ivyo bashaka. Ibi vyose bikango bishirwa ku gatwe ka General Major Ildefonse Habarurema atwara SNL. Iki kibazo ca Colonel Leonidas Hatungimana ni ikibazo gikomeye cyane kuko n'umuryango wiwe urabandanya kubaza amakuru y'uwabo. Inyuma y'indwi zibiri rero Colonel Leonidas Hatungimana batazira mu paraso ibohero rikuru rya Mpimba akajanwa n'abakozi b'iperereza. Abaryango be bavuga ko no kugeza ubu atagakuru kwabo bafise. Umwe mu bana biwe iyo ari mu buhungiro yagize ati: "Turasavye mubandanye kutubariza iperereza ryajanye umuvyeyi wacu nuko amerewe. Kugeza ubu turahagaritse umutima kubera tutamenye neza abamujanye iyo yajanywe n'ingene afunzwe muri kino gihe. Nabirya vyuko yakuye mu Mpimba twabimenye tubisomye ku rubuga rwa Pacifique ninahazwe. Ubundi ntaco umuryango wari wamenye. Umuryango wacu waratotejwe bidasanzwe. Twebwe twakoze batubwira ko umuvyeyi wacu ari intwari yagwaniye demokarasi. Yaduciye muri za Kinama abaho bose batuyagira ingene umuvyeyi wacu yabagwaniye akabatabara mu bihe bitoroshe. Twakoze twumva kandi ari teka kugira umuvyeyi nk'uyo abantu bama bikugura ubutwari bwiwe." Uyu umwe mu bana biwe akabandanya agira ati: "Ubutegetsi bumaze gushinga imizi twari tuzi ko tuzotunganirwa. Umuvyeyi wacu yari intwazangabo ikora mu biro bikuru vy'igisirikare. Nkuko vyatangajwe muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2015, umuvyeyi wacu twumvise ngo yafatiwe aho yakorera. Mu nyuma tubona baza gusambagura ibintu vyose mu nzu ngo barondera ibigwanisho. Natwebwe turakubagurwa ngo dusigure imigenderanire papa wacu afitaniye n'abagwanyi ubutegetsi. Vya bihe bibi vya kera biratugarutseko. Aho abandi batubwira ko ari papa wacu yahoze abatabara, tweho vyatuje ko wadutabaye ari we bahereyeko. Ico gihe twamaze amezi menshi tutazi nuko umuvyeyi wacu akiri muzima. Twahereye ngaho turahunga. Hari bamwe twahungiye hamwe, hari n'abandi mu bacu tutamenye iyo bateye baja. Kugeza ubu nta gakuru kabo dufise.
twariruhukije umuvyeyi wacu ajanywe mu butungane, gutyo turamenya ko akiriho. Gusa twarababaye twumvisha ingene yari yafashwe mw'iperereza kugeza aho yapfungiwe amezi muri tuwarete. Ariko Imana yaramurinze arajanwa mu munyororo. Turabashimira kuri runo rubuga aha yareka abwira Pacifique Ninahazwe ingene batigeze bahengeshanya kumutabariza no mu karenganyo yagiye arakorerwa mu munyororo. Inyuma y'imyaka myinshi apfungiwe i Gitega ngo murazi ko yazanywe mu mpimba i Bujumbura, naho azize ko yagumye asaba ukuri ku munyororo yaraherutse kwicishwa amahiri mw'ibohero rikuru rya Gitega. Aho guhana uwishe uwo munyororo bahanye data yari karasaba ukuri. Uko niko umuvyeyi wacu ameze, ntiyigeze ashigikira akarenganyo n'amanyanga, apfuma yemera ko ubuzima bwe bubangamirwa hakwemera kubona akarenganyo. None ubu nabo haciye indwi zibiri twumvise ko yasubiriye gusohorwa ibohero rikuru rya Mpimba ajanywe n'abakozi b'iperereza. Ntidutahura rero ingene umuntu amaze imyaka aciriwe urubanza kurwa mw'ibohero rikuru agasubizwa mu busho bw'iperereza. Abana ba Colonel Muporo turakeneye kumenya ko umuvyeyi wacu akiriho. Turasavye rwose abatwara Burundi bibuka amagorwa basangiye ku rugamba, narya benshi muri bo bazi neza ko urwo rugamba ari we yarubigishije. Turasavye kandi abanyagihugu bibuka ivyo umuvyeyi wacu yabakoreye mu kubatabara bagowe, badufashe gusemerera nimba ubutegetsi kandi budashobora kumurekura bupfume basi bumusubiza mu mpimba aho abiwe bashobora kumugendera. Gushika ubu Colonel Muporo ntawe uzi ko yanka akarenganyo, ntawe utazi ko yanka akarenganyo, ntiyahindutse ni ya maraso yiwe. Kurya benshi yabatabaye mu bihe bitoroshe, niko nawe abakeneye uyu munsi ngo muzemerere mu mutabare. Turashimira cyane Pacifique Ninahazwe yamutabarije kuva mu mwaka wa 2015 n'ubu ntadebukirwe. Abajejwe agateka kazina muntu muri CNUDH nabo nyene turabandanya kubatakambira bitwarire ku buzima bwa Colonel Muporo. Ninde rero azumva kana kaba bana batabariza umuvyeyi wabo? Mu ndwi iheze nibwo umukuru wa CNUDH umurwi ujejwe agateka kazina muntu nga mu Burundi 60 Vinyi Nimuraba yasabwe ko yova mu gacerera agahumuriza umuryango wa Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo nkuko yigeze kubikora ku muryango wa General Alain Guillaume Bunyoni. Benshi baramusabye kandi ko yoshika mu busho bw'iperereza nkuko amategeko abimurekurira, akabaza impamvu abanyororo basigaye bagoma bakurwa mu mpimba bagasubizwa mu busho bw'iperereza bakakwa za parike bagasubizwa kwa OPG. Twaramusabye kandi ko yoja kubaza impamvu abantu bapfungirwa amezi n'amezi mu busho bw'iperereza kandi amategeko atabirekura, nako kandi yanasabwe ko yoja kubaza iyo iperereza ryashize Christian Mupenzi, umuryango wari wariboneye mw'iperereza ariko mu nyuma kumva ko ngo yarapfuye atandika iziga babonye. Nako kandi mu bisaba bagiye barashikiriza umukuru wa CNUDH 60 Vinyi Nimuraba yasabwe ko yoja kuraba uko abanyororo babaho mu busho bw'iperereza. Abivuga ko bapfungura rimwe ku munsi hanyuma bakarara ku mikeka yeze canke kwisima. Yarasabwe kandi ko yoja gutohoza ingene hasigaye hariho abanyororo benshi bavuga ko baborezwe gufa mu iperereza. Kugeza ubu 60 Vinyi Nimuraba nawe yigumiye mu gacerere. Inama nshingamateka na nkenguzamateka ngo ntizihagurukire urwego rw'iperereza. Nta kibanza na kimwe cy'igihugu gikwiye guhinduka amacuniro y'abarundi. Abakekwa ko ivyaha nibapfungwe hakurikijwe amategeko, abagiriwe n'ivyaha bahanwe nk'uko amategeko avuga. General Major Ildefonse Amatware Seneri nawe nabazwe bino bintu bibera mu rwego ajejwe. Procureur General de la République Ronald Manirakiza nawe nabazwe impamvu bino bintu abireka gutyo kandi ari akurira inzego zose zijejwe amatohoza. Umushiranganji Domine Banyankimbo nawe nabazwe ingene abanyororo baciriwe imanza basubizwa mu busho bw'iperereza bakamarayo amezi n'amezi. Ngo nimba rero urundi busigaranye umutegetsi umwe gusa w'impuhwe nagerageze yishura amakenga y'aba bana ba Colonel Muporo babaza iyo umuvyeyi wabo ari, kandi n'ubundi nabo barasangiye urugamba. Sibi gusa vyo kuvuga kuri Muporo kuko nkuko narimeje kubabwira umurwi CNUDH nawo warandikiwe mu ndwi iheze. Bati CNUDH no kubera kimwihoza gukurikirana ibintu bibera mu busho bw'iperereza. Muba mwaragiye kuraba Colonel Muporo. Kuri president wa CNUDH 60 Vinyi Nimuraba, amategeko agenga urwego murongoye aratomora neza ko murekuriwe gushika mu bibanza vyose abantu bapfungirwamwo mu Burundi mukabisuzuma uko babipfungiwemwo babayeho. Ni igikorwa gihambaye cyane kuko kuva kera narindi ivyo ni bibanza
bihohotera rwose agateka kazina muntu. Igihe General Arenguiyome Bunyoni yafatwa mwarishikiye bukeye mu iperereza murabona uko amerewe, hanyuma murahumuriza umuryango wiwe. Tumaze iminsi twumva abanyororo bakugwa mu mpimba bagasubizwa mu busho bw'iperereza, bamwe baba baraciriwe imanza abandi baba bari mu minwe ya parike. Biradutangaza rero ingene umuntu ari mu minwe ya parike asubizwa ku Nyamiramabi OPG muri SNL. Ikitavuzwe co nico bamaze gucibwa urubanza. Tumaze iminsi kandi twumva abantu bapfunguye igihe kirekire cyane mu iperereza bakamara amezi n'amezi batajanywe muri pariki. Amakuru dufise akavuga ingene abapfungiwe mu iperereza babayeho nabi cyane, bapfungura rimwe ku munsi kandi bakarara ku mikeka yaheze canke kwisima gusa. Ni gute umuntu ashobora kubaho gutyo mu kiringo gishobora gushikira umwaka? Ubwo si ubwicanyi mu bundi? Tumaze iminsi kandi turonka amazina y'abantu bapfungirwa mu iperereza bakajanwa nk'abanyurujwe, iyo bishitse bakarekurwa bakavayo bameze nk'ibiyingiyingi kubera kubarezwa igufa. Aho ntituvuze abapfira nka Christian Mupenzi ariko ntihagire inkurikizi n'imwe. Iki nico bamwe bati iki nico nyene mujejwe perezida wa CNDH-67 nyine muraba nico mubereyeho. Turabasabye mushike mu iperereza, mugendere ubusho bwaho mu maguru masha, muganirize abapfungiweyo, mumenyesha abarundi ibiriko birabera muri ubwo busho. Turamaze kubatera akamo inshuro zibiri ku vyariko birabera muri Beseri. Mwarabangutse kandi mwarakijije abantu benshi ico gihe bari bapfungiwe ubusa babayeho nk'inyamaswa. Ico gihe mwarabwiye abarundi ko ivyo mwasanzeyo kari akamaramaza. Turabasavye mubikore gutyo mu busho bw'iperereza kandi mubanguke nk'uko mwabikoze muri Beseri ku buryo bwihariye. Kandi turabasavye muje kuraba uko Colonel Mupora amerewe nk'uko mwabikoreje General Bunyoni, mwongere muhumurize umuryango wiwe. Turabasavye kandi muze mutomorera abarundi ingene bigenda, umuntu akava mu matohoza ya procureur agasubizwa kwa OPG, agakurwa mu iborero rikuru agasubizwa mu gasho. Colonel Muporo tumufashe k'akarorero kubera ibindi yigeze gukorerwa mu mwaka w'ibihumbi 2015, ariko muri rusange turasavye gusuzuma uko abapfungiye mu iperereza bose bamerewe. Niko kazi kanyu, nico muhemberwa mu makori y'abarundi kandi muzoba mugize neza. Ivyo vyanditswe na Pacifique Nininahazwe. Ngaya rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tucikanwa nadushikiriza, usangiza n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbere z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.